Turabaramukije nshuti namwe bakunzi ba Inkerebutsi TV, tunabashimira cane kukuntu mudahengeshanya kwama muriko muradukurikirana. Kuwo bataraba umunywanyi wacu yoca araba musi y'iki kiganiro aho handitse sabone canke subscribe akahakora, aca abona agakengeri nako naca agakorako, amaze kugakorako aca afyonda aho handitse toute canke all kugira azokwama ashikirwa n'ibiganiro vyacu vyo hanyuma. Hari kw'igenekerezo rya 20 Myandagaro umwaka wa 2024 ku mugwa mukuru wa komine Mugina yagutse, aho umugwi ujejwe gutegura amatora yimirije 2025 mu ntara ya Bujumbura yagutse wari wishikiye muri komine Mugina yagutse kwerekana abagize umugwi ujejwe gutegura amatora muri iyo komine ya Mugina yagutse, ibyo bita sesi Mugina. Mwijambo ry'ikaze musitanteri wa komine Mabayi yashikirije yatanguye kutubwira abubahwa bari bitabiriye ibyo birori. Nyene icubahiro Mana mushobora vyose, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Nyakubahwa cegera c'urongoye umugwi wigenga ujejwe amatora mu ntara ya Bujumbura yagutse nabo mwagendanye, nyakubahwa musitanteri mugenzanje murongoye komine ya Mugina, banyakubahwa ndongozi murongoye imigambwe itandukanye yemewe n'amategeko ikorera muri komine Mugina yagutse ifise ikicaro aha muri komine Mabayi, nyakubahwa ndongozi mu gipolisi muri hano, banyakubahwa baserukira amashengero, ndabona umusaseredoti w'umukama n'abapasitori nababonye baserukira amashengero atandukanye, banyakubahwa muserukira ibisata vyigenga ndavuga societe civile, banyakubahwa muserukira intwaro n'abandi mwese muri ngaha, umwe wese mucubahira Imana yamuhaye, tugira amahoro. Tugira amahoro n'amatora meza twitegurira azira akanenge muri komine ya Mugina. Imbere ya vyose kwari ugushimira Imana yo yabikoze, tukaba dushitse kuri uyu mwanya mwiza w'iki gikorwa, dushimira Imana we yayoboye abashitsi bacu baje bavuye muri Bujumbura yagutse ifise umugwa mukuru muri meri, bakaba bashitse ngaha muri komine ya Mugina yagutse amahoro, nivyo gushimira Imana. Dushimire n'Imana kandi kuri abo bantu bose bari ngaha bashitse amahoro, abafashe ingendo bava mu mitumba itandukanye gize komine Mugina nigize komine Mabayi, bashitse ngaha amahoro, nivyo gushima Imana. Banyakubahwa rero aha turi nkuko mwavyumvise ni muri komine ya Mugina yagutse, ariko jewe mfise mikro, ni musitanteri wa komine Mabayi itagutse isanzwe iri muri komine Mugina nyene yagutse. Rero turabipfurije ikaze muri kino kibanza ca komine Mugina yagutse. Aha muri murabona yuko ni hafi y'ikibira, murabona ko akayaga ni kose, duhema neza. Tubipfurije rero kugubwa neza ku mwanya wose muza kumara muri iki gikorwa cabazindukanye kugira ngo mube mushitse aha muri aya masaha. Twipfurize n'abatumire bose kugubwa neza umwanya wose muza kumara ngaha, nkuko mwabibonye umutekano ni wose, turizera neza yuko muza kuva ngaha impore. Tubipfurije rero kuroranirwa mwese muri rusangi muri iki gikorwa kidukoranije ngaha, amahoro. Imana mushobora byose ibane namwe, murakoze. Cegera c'umukuru w'umugwi ujeje gutegura amatora muri Bujumbura yagutse nawe yaciye agira ati nkuko mubizi uko imyaka 5 iheze
leta y'u Burundi yafashe ingendo yo gutunganya amatora kugira habe ibisikanywa ry'inzego biciye mu nzira ya demokrasi. Ni muri iyo ntumbero itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero 100/238 ryo kuwa 11 mu kwezi kwa 12 2023 ryashizeho umugwi ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu kugira ngo ufashe mu matora yo kubisikanya twimirije mu mwaka uza w'2025, aho nayo akaba afise intumbero yo gushiraho inzego nshasha arizo zikurikira: abashinga amateka, abakenguza amateka, inama mpanuzwa jambo z'amakomine n'abajejwe intwaro ku mitumba. Ni muri iyo ntumbero nyene kw'igenekerezo rya 17 kwa gatanu 2024 umugwi seni watunganije imibonano n'abafise uruhara muri ayo matora ku rwego rw'igihugu mu ntumbero yo kurondera abashobora kwizerwa mu migwi ijejwe gutunganya amatora ku rwego rw'intara. Abizewe barerekanywe ku igenekerezo rya 12 z'ukwezi kw'indwi 2024 kugira ngo abafise ico babanegura baronke akaryo ko kubishikiriza umugwi ujejwe amatora mu gihugu cose seni. Icerekanye ko atamahinyu babonetseko nuko ku igenekerezo rya 29 z'ukwezi kw'indwi 2024 abizewe na seni bose barahiye ku mugaragaro atanumwe avuyemo. Kuri uno munsi uri hejuru twishikiye muri kino kibanza mu ntumbero yo kubashikiriza abo mugwi sepi wizigiye ngo bazofashe ibikorwa mu rwego rw'amakomine mu matora twimirije ya 2025. Abo nabo berwa n'iki gikorwa catuzindukanye naba: abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko akorera ku rwego rw'intara ya Bujumbura, abaserukira amadini yemewe n'amategeko akorera ku rwego rw'intara ya Bujumbura, abaserukira amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki yemewe n'amategeko akorera ku rwego rw'intara ya Bujumbura, societe civile, nk'uko vyagenze kubizewe mu migwi itunganya amatora ku rwego rw'intara. Mwaduhaye namwe mu makomine, mwaraduhaye intonde zabo mwizigiye mu bisata murongoye, muturonsa intonde ziriko abantu 3 bagizwe n'ubwoko bwose n'ibitsina byose babikwiye kandi babishoboye kugira ngo ico gikorwa bahamagariwe gukora kizogende neza. Yanavuze ivyasabwa kugira umuntu ashobore gucagurwa mu bagize uwo mugwi sesi. Twibukanye ivyasabwa kugira ngo umuntu ashirwe mu mugwi sesi: kuba imvukira canke uba muri iyo komine wifuza gukoreramwo, kuba uri intungane uzwi neza mu kibano, ufise urupapuro rw'umutsindo rwa kaminuza canke kuba ufise imyaka 2 inyuma y'ivyigwa vy'amashuri yisumbuye y'imyuga canke y'ubuhinga, 2 ans d'université. Ivyo twitondeye mu kugena bano bantu: kubahiriza ubutandukane bufatiye ku bwoko no ku gitsina. Intonde zitegerezwa kuba ziriko amazina 3 adasangiye igitsina n'ubwoko. Hagenywe abashingantahe n'abapfasoni 7 harimwo ubwoko bwose, umukuru w'umugwi, icegera ciwe
n'ujejwe ibikoresho hamwe n'abandi bane bazobafasha ibikorwa. Amadosiye mwatanze niyo twatoyemwo abinjira muri uwo mugwi. Ico gikorwa cari gitegekanijwe kuva ku igenekerezo rya 12 gushika ku igenekerezo rya 17 z'ukwezi k'umunani 2024 isaha 9 zo ku muhingamo mu mugwi sepi nk'uko mwavyiboneye, kandi ivyo tukaba tubibashimira cane. Amadosiye mwaturungikiye yari amajana n'amajana kandi yari meza cane, kubera ibibanza indwi kw'ikomine ari bike. Twarakoranye umwete, ubwira n'ubwitonzi mu kurobanura abo bashingantahe n'abafasoni tuza kwereka mu kanya. Inyuma y'ico gikorwa, uko ibikorwa bizoca bikurikirana kugeza umunsi wo gutunganya amabanga muri ico gikorwa ca sesi, kuva ku igenekerezo rya 26 gushika ku rya 27 z'uku kwezi k'umunani 2024, kwakira abitwaye ko no kwiga ibibazo n'inyishu zavyo. Ku igenekerezo rya 28 ukwezi k'umunani 2024, kugena abagize umugwi sesi. Kuva ku igenekerezo rya 29 gushika ku rya 31 z'ukwezi k'umunani 2024, kurahira kw'abagenywe kuja mu migwi sesi no gukurikirana inyigisho. Ku igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'icenda 2024, abarongoye sesi niho bazotangura amabanga y'umugwi ujejwe gutunganya amatora mu makomine. Bashingantahe, bapfasoni, namwe rwaruka, twagomba dusozere rino jambo tubasaba kwihweza neza abo bashingantahe n'abakenyezi umugwi sepi ubashikiriza ku mugaragaro, maze nihagira uwo mubona atabibereye, mufise ikiringo c'imisi 3 kugira mugire ico mubwiye umugwi sepi mu kuwandikira ico mwabonye nk'amahinyu mwigenwa rya bano bantu. Tubahaye ikaze rero ngo mukurikirane amazina, ubwoko, ibitsina n'ibisata bano bashingantahe n'abapfasoni baje bavamwo mu ntumbero yo gutegura amatora meza adakumira kandi yo ku mugaragaro. Tukaba tubashimira. Imana Data wa twese ibahezagire. Tugira amahoro n'amatora meza mu gihugu cacu c'u Burundi. Nabwiye abari aho ko bakwiye gutahura umugwi sepi Bujumbura, kubera ko abatanze amadosiye bari benshi cane, atariko uwutibona muri iyi komine ngo ashobora kwisanga mu yindi komine. Kurikirane rero abagize sesi Mugina yagutse. Murazi ngo abakunzi ni hariya mu bindi, nico gituma utibonamo aradutahura, kuko twaragerageje. Utari ngaha muri komine Mugina aza kwisanga muri komine Bukinanyana, utisanga muri komine Bukinanyana azokwisanga muri komine Gwibaga. Urumva twaragerageje, aba amashirahamwe, aba amashengero, aba imigambwe, turagerageza. Rero tugira tubahe urutonde rwo ngaha muri iyi komine ya Mugina. Perezida yitwa Ngendabizi Egide, umuhutu wo muri CNDD FDD. Nahaguruke aze hano imbere mumubone. Vice President Igiraneza Nice, umututsikazi ava muri Iprona, nawe nyene nahaguruke aze hano imbere mumubone. Ntigirinzigo Jacques, umuhutu ava muri CNDD FDD ajejwe ibikoresho. Bivakumana Sandrine,
umuhutukazi ava muri CNDD-FDD akaba ari membre. Nshimirimana Eric umuhutu ava muri CNL akaba ari membre. Tuyisabe Martin umutwa ava muri AGBD membre. Siniremera Christophe umuhutu ava muri société civile membre. Ngabo abo umugwi twagerageje gutora kuko nkuko nabivuze bari abantu benshi cyane gose. Ngabo abo mugwi twagomba mu bihwezi ari ico mubanegura ari ico mubona bafise kwa makemwa muzotwandikira nkuko nabivuze mufise iminsi 3. Inkerebutsi TV irifurije rero abo bizewe kuzorangura neza amabanga bahawe. Turabashimiye cyane mwebwe mwese mwadukurikiranye, ahasigaye naho ubutaha mu bindi biganiro byacu byo hanyuma. Bye bye.